Unajua kutongoza eh? Unajua kutongoza? Mimi najua kutongoza. Kana alafu nikisema siwezi kuzunguka msichana mwambie namwambia tu mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Hapana kusema siku ya kwanza nilikuona nilikupenda. Sijui kumbembeleza eti basi nipe chance ya mwisho. No, unatamani utongozwe? Wapi sitamani? Mimi natamani mimi mwenyewe utongoze. Utongoze. Baba lawe. Arige harawishika. Ngara film y'urukundo kasangira yo injiri muri mood. Ati nabati none. Okay. Ni muri mwanya. None ko ndi muri uri kansanga ndi muri mood ya romantisme. Ati none okay, none okay, none naringa basi fumenda mwinje basi wanje yeme. Mukuri beni. Yono abaririmbyi vuga ati abaririmbyi sinde bakine muri mariage yanje. Tugere wa mbere. Wa mbere no Bidondo. Na ukene muri mariage yawe. Bidondo nukuri. Nukuri Bidondo. Vraiment sorry. Vraiment sorry. Nukuri vraiment sorry Bidondo. Vraiment anda jengeni picture. Wakabiri. Wakabiri numvi Mr Champagne. Mr Champagne. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru chima kibazana bishamuvuga muri industry of Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dukengurira namwe bakunzi ba Buja Hit TV mugano wabanditse bakunzi ba Bude. Right now turi kumwe na Johnson ariko imbere ya byose nshize kubabwira yiko ndabakunda cyane. Atamwe bwe warazi yuko je atahonoshika. Yes, turi kumwe na Johnson aje ariko namwita ariko mu bisanzwe amazina yiwe y'ukuri y'uburirimbyi akaba yitwa L9. L9 vipi? Sophie bro. Uko sawa? Yeah. Maniga. Tuko turi mu gihe cha corona man. Guhana amafayi. Vipi sasa? Uko sawa? Niko sawa. Guys novuga ni L9 subwa mbere tukoranye ikiganiro, ubwa mbere twakoranye ikiganiro n'ubukira kabiri ariko n'umunsi n'ubukira gatatu. Uyumva gute gumuhabwa amahirwe gukora muri Buja Hit ibiganiro byinshi? Nkuko navuga cyambere na mbere kwanza ndashima Imana kubona yangirije ngaha. Hama inkini cha kabiri nkashima kubona uyu munsi ndi muzima. Kandi vraiment ngabati ni big chance ngize kwa ndi ngonga muri Buja Hit TV. So since ko navuga I don't want to say. Yes ariko vyose urabishima navuga Johnsina. Yes just ndabishima. Gukingurukira Imana. Johnsina urasenga? Yeah, ndasenga man. Yeah. Ni L9 ariko nkunze gukoresha Johnson ariko ntaco je natangiye kumenya witwa nka Johnson ariko ntaco kanda kwita L9. Yeah. Seti ma bro, ya L9 rigizwe n'indome zingahe? Na L9. Bon, no. Hari na L, na N gari ichenda. Yeah. N'indome zingahe? Zingahe. Yani na statu. Yes, ni L9 igizwe n'indome zitatu. Yes, novuga yuko nizina giwe urumva yuko ririmwo umenga kantu ka L hamwe n'icenda. Umuntu acifuza kumenya L niki, cenda niki? Okay, akanka L karimwo ntikobura. Bon, hama n'ikindi kintu si L gusa. L iriko. Kandi vraiment nka L9 nkuko novuga L9 ni du neuf gishasha canke n'ibindi nyene bishasha nyene vya Disma. This is my style. This is my style. So this is my style. Indi ndirimbo shasha ije itabyorosha man. So please subscribe to my channel L9 baby. Ugire subscribe, ugire like, comment na share navuga ku bikorwa vyiwe vya L9 baby. Yo. This is my style maniga. This is my style. This is my style. Yaga ni ndirimbo yawe tubona yiri muri style ya rap. Uri gukunda rap cyane? So man, nuko navuga rap journey rap navuga kore yanjemo. Yeah. Why this my style? Huh? Why this my style? My style is rap. Yeah. Why this my style? Kwa nini sawa unaandika this my style? Kweli kiwashimye kugurira with this my style? Igituma nashatse kwandika this is my style. Nagombye guserura ko rap
ariyo style yanje kandi yindimwo iri muri wewe indimwo kuva nkiri muto gushika n'ubu wayikunze kuva kera ni umuntu acyifuza kumenya ati mbega L9 wewe kuba aririmba ntiyoba yiyumvira kuzokorana n'indirimbo n'abandi baririmba cyangwa muri Desma style nta projet yari hari kuzoyikorana n'undi muririmba mu Munyobe gahinduka no vraiment ni Desma style nta projet yari irimo jico narinzi projet yari irimo ko narashatse ko nzoyikorana DJ nyene ni only muga ngira nka remix irabaho ndabasha Beni remix irabaho kwe gusa remix sindayitegura me gusa ndibaza nagera kure nashika imbere hanze ugati ego kweri nzoye kubita ni washika imbere novuga L9 watera imbere kubwa uzokora iki imigambi yanje vraiment natera imbere ikintu cyambere nzokora nzotangura gukora collab n'aba rappers bo ngaha n'abo muri East Africa n'abo ni Burayi novuga no muri States bose bahariya novuga ko bwawe abandi baravuga yuko je nagiye mu by'umuziki kubera ndabigira ko cyangwa kubera muri imvo cyangwa kubera inzira wagiye mu by'umuziki kubera iki L9 je vraiment nagiye igituma je nagiye mu by'umuziki je vraiment music yarangiye musana kuva nkiri muto je vraiment music yaranje ngo ndayikunda yaranje ngo ndayikunda kugeza n'abavyeyi baravuga ati iyo muziki nacikumariya ibiki n'ibiki akumva ati vraiment music nzobanda is your sign is my sign is my life is your life is my life ego is my life muga rero ndazi nzohashika uzohashika kandi one day twizere yuko novuga L9 azoshika kuco yifuza kandi bizogenda neza kandi naze kandi bizogenda neza I believe you believe yourself I believe myself yes tuvyizere cyane novuga kandi novuga ati ni L9 je kubwiwanje nakunda indirimbo ziwe ariko ni gake twumva yuko L9 yoba yakoze tukaca twumukira wundi mwanya munini tukamubura L9 biva kuki ko menga hari yakahota hagato ko gusura indirimbo ziwe wapi nakahota karimo gusa je birabivana biharavana nuko biharabigenda L9 wewe turetse iby'umuziki kanza gatoyi namvye ko zabiri n'umuziki wewe baravuga yuko ugara cyane L9 kweri iki wowe ugara uno barakubeshe je nukuri barambesha Beni wakujya kunumeze nyene kujya kunumereye nyene uri peace uri cool je vraiment nuko nimereye utavuga menshi je vraiment je sinzi none bibaze ko bikora kuki bavuga ko bikora kuki je sinzi gusa ndazi aba haters nibabura me aba haters nibabura kweri kuko urumva nkaho usanga bivuga basanga abanyana urumva bagomba ko nja down ariko nibizokunda mbaye ndabagabisha ibyo mukora byose vraiment niba mushaka ko nja down ko subira inyuma no ikiwezekane possible man it's possible nuvuga kubwa urabona iko industry kubwa wikigenda gute bimeze gute kuri no mwaka dufate wa 2019 gushika muri 2020 vraiment industry yuanje kwigenda neza muri imyaka ibiri gusa muri imyaka ibiri vraiment ikwigenda neza ku ruhande rw'aba rappers ku ruhande rw'aba rappers ndabona ko biriko bigenda neza vraiment gusa icyo novuga cyo n'aba rappers kweli nabandi guma mbona baboneka guma mbona Fabi Love Alvin Smith Alvin byarenze haniye imisi Alvin navuga ati ko wapi siko navuga Alvin vraiment muri iyi misi kwarakora byitwana ngo nabi arabavyo nabi mu biganiro nguma mbona vuga iby'ingidi man none ingidi nizo konta no nariko mvuga kuvyerekeye ivyo onye ariko ravuga kuvyerekeye Alvin ko naraba abakobwa kubwawe tere nivyo gushikira ati naho vyoshika urashaka kwigumya waca murondera uwo muntu sivyo mu nyuma uwo muntu umurondeye uwo mubwira iki uwo umurabiye iki kugira bishikaho gute kugira uraba umuntu hamuka ba interesse nawe ukamwifuza bishika gute vraiment nico nuvuga yampabuye kwera birashika umukobwa akaguhabura
Beniri je vraiment je birashika umukobwa nyiri kuvume ngo uraturitse pu apana guturika no apana ngo ndaturitse pu urahabutse basi ndahabutse basi ndaravye bati okay biraheze ukabandanya ariko umunyuma ukaca umwifuza ukamurondera uramaze kunda umuntu atabizi uramaze kunda umuntu atabizi wowe sinzi ngavyoshika byoshika ariko uramaze gushikira bon navuga ko byanshikiye rimwe muga sinasubiye niwasubiriye igituma ndabimejeje Josira nuko ari umunsi wo turatera inkuru twari mu kiganiro nabaye nkuko urakode mu telefone yiwe nza muri profile y'umukobwa ndavuga ati Johnson umuntu mbona kuri ekran yawe ya telefone no kuri profile yawe warapen kulikoni unamtoa ku profile ya WhatsApp unamtia ku screen yako bene sorry gato okay so warigeze ubona ndamushira muri profile ego okay sorry yarinde Johnsina turakubaza ati uyu ninde cumbwira ati si mama si sister wanje si ma cousine uyu n'umukobwa gusa je nakunze nuko nyene gusa ndacarondera byahereye Johnson nje nshaka kumenya nshaka kumenya byagenze gute waramurondeye waramubwiye ikiri ku mutima aya gusa sidabwiye kunzi kuri umurapper urinda gamani uri umurapper urinda bro suvuga ngo fise ngo bamwe ngo fise igiro no urakomeye je ndakomeye kandi urakomeye ubonye umukobwa mwiza uravuga ati bya ni mwiza kandi ndiraza umuntu sindide ndamuzunguru kandi ubwo ati oya no je nabwo ati ndagukunda none yarakwemereye none ko bikunda gusa yo nturabonana Gusa reko kutamutara wariko warambwiye yuko arabantu mwatumye twaravuganye ka petit conversation ego barazwi twaravuganye nuvuga umwanya muto urabinsigurira neza urabimbwira nari nifuje yuko kumuri nk'umukunzi wawe yuba yifuza kugukurikirana cyangwa yomeye kwifuza kumenya makuru yawe Johnsina byogenda gute byagenda gute bonjour bakuvyagenza bien kwere waramurondeye vraiment turakenye kumenya yuko yarakwemereye canke yarakwankiye yari kubaliya vraiment naramurondeye muga nituraganira bien gusa ndiko ndapanga umunsi uta binashotse niwabo nzogenda binashotse niwabo none niyakwangira bizogenda gute dure kuco kwankira niyakwangira uzisha bigenda gute uzokwifata gute nyangira nzoreka uko nzomugira ama freestyle hajya y'urukundo ama freestyle y'urukundo umubwire oya freestyle arumwanya freestyle nundi mwanya byanse nundi akanse rutko baheba akanse barahe ariko umuntu waramukunze cyane Johnsina umushikira kuri screen kweli nariko ndakeneye kumenya ko wamuhevye reko nawe mbona sinamuhevye nonda kwereke nawe uriko kare ariko gusa ujya mukobwa ngira ntavyarazi gusa ijyambere ntavyarazi ndavyibaza kandi wanze ijya kabiri arazi ko niko ndamurondera kabisa kuzi bamuje tivya bwa mbere ntavyarazi ariko ugira kabiri arazi ko aramurondera sivyo none ga Johnsina manigazo twaragiranye ikiganiro bwibararo rya mudada avuga ko atakuzi Imana wavyakire gute cya mudada avuze ko atakuzi kandi uri king wa Gasenyi babalao usinuko babalao Gasenyi na uri muririmbyi tuzi mu Gasenyi atari we nta wundi bandi bose ni underground abandi bose novuga ati ko nabaze wewe uri king wa Gasenyi babalao totomo Niguse kwanza hapa we. Mgada kuishi. I'm the best, I'm the rapper. Uko fiti? Okay, akatuganira about Jamdada. Jamdada. And then they would say haje ntwari mu Gasenyi. Twari mu Gisande ariko Jamdada nuvuga ko ryari ryambere yari yambo. Abonye L9. Ryari ryambere ambonye L9. Nuvuga ko ryambere yabonye L9 afuna kula pose. Sinajua babalao ndo vyako unaanza kuvuga Kiswahili tubare Kiswahili gato na Kiswahili nzi kweli atuongea kidogo wewe naye vipi kwanza bana flex bro uko sawa niko sawa unajua kutongoza unajua kutongoza mimi najua kutongoza kana alafu nikisema
siwezi kuzunguka msichana mwambie namwambia tu mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Hapana kusema wanangu sifa ya kwanza nilikuona nilikupenda. Tunaendelea. Alafu uwezi kumwambia kama ngosikia kwanza unajua nimekupenda, nimekuona hivi, sijui nimekuona kwenye hautaki, mambo kama hayo hautaki. Sitaki kumfanya, sitaki kumpeleka pale na pale. Unataka kumbeba Gasenyi, mbebe Kinama huko. Nataka mwambishe true story. Mwambie true story. Nakupenda. Alafu akikubali sawa, tutaendelea. Akikubali tutaendelea. Akikataa naacha. Unaachana naye. Naachana naye. Lakini mimi sijui kubembeleza mtu. Sijui tafadhali. Akikataa wapi? Sijui kumbembeleza eti basi nipe chance ya mwisho. No. Last chance no. Ushawahi kukataa mwanamke anakutongoza huko amkataa? Mwanamke sijawahi. Haujawahi kutongozwa? Haujawahi kutongozwa? Sijawahi kutongozwa. Wapi? Kwa nini unaitamani lakini utongozwe? Unatamani utongozwe? Wapi sitamani? Mimi natamani mimi mwenyewe utongoze. Utongoze. Baba lao Afu unapenda wasichana wa aina gani? Unapenda wasichana wa aina gani? Acha niseme Kirundi. Okay? Tunachanga na Kiswahili hamna shida. Okay. Je, Beni uko ravuze ati tunachanga na Kiswahili hamna shida. Je uko ravuze ati n'abakobwa mwonda. Je from aje ube wirabura. Uburi inzoga from Nisawa. Muga utagara. Jonyetse ko wigira byinshi ndakureka. Apana wawundi ugenda hari nawe gacari. Apana wawundi ndamugira ikintu kaguma yihoreye. Ndamugira ikintu kaguma yihoreye. Ibyo bisigura ikimera. Wangandika message ati tu manques, si je sais pas quoi. Tu me manques, ati chérie ça va, mais c'est bon. Nakwishura. Ibyo bisigura ikimera. Uruwa romantique. Uruwa romantique. Agiye barabishika nyine naba romantique. Uri muri romantique umeze gute? Je ndi romantique. Jagiye wasaga ndabaye mu serious. Kasanga ni. Umunari romantique abameze gute? Umunari romantique biraboneka. Mugaje sindabubona. Naramubona. Ariko uruba romantique. Jagiye mparamba romantique. Ariko umunara ari muri romantique nawe urabona. Jagiye nje mparamba romantique. Navugisha umukobwa. Nani uwa? Magasi gomba kumera nka drama. Ode kwa drama akiri we sometimes arusha ukaba romantic. Ariko umuntu ari romantic nawe urabona No ndabona. Amajege from arge harabishika. Ngara film y'urukundo kasangira nje muri mood. Ati no it's none. Okay. Ni muri mwanya. None ko ndi muri uri kansanga ndi muri mood ya romantisme. Ati none okay, none okay, nari basi fumenda mwinje basi wanjye narayeme nukuri Beni Bariga uravuga isukuri sana unatamani uingie ngaravuga ati basi na ati wapi Gisenya ngaba dem pigs away akandikola vashe yababa we karapaka katete katira stress get the pig Sydney Prince Mzee, tunaenda this my style. This is my style. I'm the best rapper in the world. Kukora moko ni bando na hawa na rorema. Naba fuka ndabare ke party mare. Niba zindo musi natango yago flowing girl. Shubtanya BT, Nanchazanya Penny nigga. Dr. School Mistari. Dr. Shmakasu ndiri mi hard. Fanya ndikudonde. Kama BT mutezo kore mitam. And I love myself and never give up to kumangora. Hey, yes sir. Novuga gute ndagushimire cyane novuga N9. Ndagushimire cyane.
Okay, thanks sana nawe kunshimira. Wowe kuri mariage wifuza ko zoba ari mariage imeze gute? Huh? Mariage yawe. Je mariage wanje. Je mariage wanje nyine kwizoba yawa yire exceptionnel. Comment? Kuburyo n'abandi bantu namara gutera imbere. Kuburyo n'abandi bantu bose bazovuga ati vraiment marriage L9. Respect. Yeah, respect. Abantu abaririmbyi difuza wewe muri mariage yawe ubona ko boca bahari batuma mariage yononekana. Iryo Yonone abaririmbyi vuga ati je abaririmbyi sinde bakene muri mariage yanje. Tugende uwa mbere. Shasinze. Oya tubwira ko bajye nyene wumva yuko wowe urumva udakene muri mariage yawe. Tugende uwa mbere. Nakene. Vuga ukuri bro. Aha, okay. Mwambere no Bido. Na ukene muri mariage yawe. Bidondo nukuri. Bidondo. Vraiment sorry. Vraiment sorry. Nukuri vraiment sorry Bidondo. Vraiment ndaje ngini picture. Wakabiri. Wakabiri numve Mr Champagne. Mr Champagne. Ujya muzi. Ujya vraiment Jesse vraiment nukuri Mr Champagne je murambaritse. None kariyeri y'umuziki imumariye. Nukuri vraiment Mr Yaraguze imodoka kariyeri yarimo imodoka. Yaraguze imodoka? Ko yaguze. Nabona yuragura. Tugere wa gatatu. None oya ndagenda nako yaguze imodoka. Ekuye. Mu bafana? Mu bafana biye. None umuziki none rega bafana. Mr Champagne. Sorry kwe ndaze kuri kurababaza. Ariko vraiment wewe warisarishije. Ariko numukene muri mariage yawe. Wa gatatu rero je ngene kumenya wa gatatu. Wa gatatu vraiment. Sinzi. Uramwibagi? Wa gatatu vraiment nubwo yazinye Bawden sinabukene. Bawden nubwo yazinye. Ariko nagerageje kumviriza numva yuko Lavash umukunda cyane. Lavash? Lavash nyine hamwe kwiryohe. Lavash muri mariage barakenewe. Lavash nyine nubwo yashaka kaza agatwe nubwo yashaka kaza vraiment nukuri. It's good? It's good. Nta kibazo. Busa chita mwangira. Kujya kunatanga yakora atanga kugira biki urumva. Aya nukora ndagushimira cyane kandi novuga L9. Abantu novuga bagere kuri YouTube channel yawe bagire subscribe bagire like na comment na share YouTube channel yitwa gute? YouTube yanje yitwa L9 Baby. L9 Baby. Mazikuvuga kenshi. Na Instagram yitwa gute? Instagram ni uko nyene L9 Baby. Na page FB na nuko nyene L9 Baby. Kandi ikindi kintu. Nagomba kubabwira ko nuguruje account Twitter. Nane account? Nane account yitwa gute? Twitter. Nane nagomba kubabwira ko ari uko L9 Baby. Twitter. Guys yarugurije Twitter. Ni Twitter? Twitter. Okay. Amani kintu guys. Nagomba kubabwira nk'abandi bose bafite talent. Bafite talent bafite uburyo bikwije. Vraiment nyarukira vraiment nagomba kubabwira ati iriba production irabegereye nk'abanyagisandema bose. Vraiment iriba production irabegereye sana. Akora SBM on the beat. Karibu muzosanga ari ivyuma byakataraboneka. Okay. Guys bakuzi ba Buja Hit TV turakumwe na L9 Baby yabwiye mu musange kuri Instagram yiwe yabwiye mu musange no kuri Twitter yiwe nshasha Twitter yiwe nshasha sivyo ga bro. No kuri YouTube channel yabwiye subscribe. Like comment na share turabikeneye nuvuga support yawe nuvuga bizofasha L9 atera imbere sivyo naga L9. Tuzosubira rero inshallah imuri kunza kajeshe ngahora mitama yari ko ari Beni kuri micro behind the camera Juma professional turakumwe na L9 Baby. Nipe the ghost rapper. Murapera datinya. Sinigera ntinya kandi sinigera ndanirwa mu cyangwa cyarandri promoter. Niba gagira subscribe. Bye. Tugire bye man. Bye bye. Ciao.